Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Turi kuwa mbere itariki 12 z'ukwezi k'umunani 2024. Ijambo ry'umunsi yaramaze gushigwa hejuru nkuko tubibona mu gitabo ca Yohana igice ca 12 umurongo wa 32 gushika ku murongo wa 33. Nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Avuga ivyo ari kubamenyesha urupfu agira apfe. Rimwe na rimwe abakirisu bararirimba ivyivugo canke indirimbo zitari mu nsiguro canke mu nzira y'ivy'impwemu. Akarorero bamwe baribaza ko bahimbaza Imana igihe bariko bararirimba dushize hejuru cyane Yesu. Mushobora kuvuga ariko Pastor Chris ni ikihe kibi muri ivyo? Kubera iki tutomushira hejuru? Icambere asanzwe afise ikibanza cyo hejuru kandi hejuru y'amajuru. None rero mushaka kumushira hejuru he? Ikindi ca kabiri mukwiye gutahura nyimbugo guhumekerwa mufise vyo kumushira hejuru canke kumushira hejuru cyane biva mu vyo Yohana yavuze mu gice ca 12 umurongo wa 28 gushika ku murongo wa 33. Rero mwatahuye nabi ico yashatse kuvuga. Mwiyo mirongo Imana yavuze ivy'urubanza rw'iyisi no kwirukanwa k'umwami w'iyisi. Hama ku murongo wa 32 avuga nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegerako bose. Umurongo ukurikira wa 33 werekana neza ico yashatse kuvuga ku iryo jambo yaravuze. Yavuze ariko avuga ivyo ari kubamenyesha urupfu agira apfe. Igihe Yesu yavuga ko ashizwe hejuru yashaka kubigeranya no kubambwa kwiwe atari gushigwa hejuru cyane kwiwe. Kubw'ivyo kuririmba ivyivugo nk'ivyo bishobora kudusamaza nk'aho umenga Yesu akwiye gusubira kubambwa, bigatuma haba igihushane cyo kwizera. Naho amajambo menshi avuga ivyo gushira hejuru Yesu kugira bikwega abantu kuri we, insiguro nk'iyo ntisa n'ivyo Yesu yavuze. Ni vyiza ko mwiga kandi mukamenya ivyanditswe kuri mwebwe kugira mwakire ugutahura gukwiye kw'ijambo ry'Imana. Mushobora gusoma iyo mirongo nyene mu nsiguro yagutse havuga ngo kandi nanje igihe nzomanikwa hejuru y'isi bitahurwa canke bisobanurwa umusaraba nzokwikwegerako kuri jewe abantu bose abapagani ndetse n'abayuda. Yavuze ivyo kugira asigure uko azopfa. Mu cete ca kabiri ca Timoteyo igice ca kabiri umurongo wa 15 havuga ngo wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Kwiga ijambo ry'Imana bizobafasha kumenya indirimbo nziza zo kuririmba mu gihe cyo guhimbaza kugira ngo mutazira Imana mu mwemu no mukuri nk'uko abisaba. Atabumenyi bukwiye abantu benshi bagendera mu kutamenya bagaca batahura nabi ubutumwa bwa Bibiliya. Nico gituma ari kurondera kandi ari gukurikira ubumenyi bw'Imana nk'uko ibidusaba mu kwiga ivyanditswe vyera. Isengesho. Data mwiza, ndagushime kubw'ubwenge no gutahura ndonkera mu ijambo ryawe. Ndagushime ko watotaje impwemu yanje y'umuco kugira menye kandi ntambukire mu kuri kw'ijambo ryawe. Mukurishira mu ngiro neza mu buzima bwanje no mu bihe bigoye. Mu izina rya Yesu. Amen.